Mana muvyeyi wacu uvyagiye mu ijuru kumwe n'umwana wawe Yesu Kristo. Abarundi turaje imbere yawe tuje gusenga no gukengurukira ku vyiza udahengeshanya kutugirira. Waraturinze ivyago, uratuzigama. Warahezagiye ibikorwa vy'amaboko yacu, uraduha imvura ikwiye. Abarundi bararima barimbura. None turagushikirije amashimwe yacu, twakire uduhezagire. Waratweretse ubumana bwawe kuva dutanguye isemo nshasha muri iki kiringo kimaze imyaka 4. Turagukengurukiye kubera wabonye intege nke zacu ukaturemesha, uraduha ibitunga iki gihugu cawe. Na jewe washize imbere kurongora iki gihugu cawe, warandinze ingwara n'ivyago, urandemesha mu ngorane zihanze iri hanga wandagije. Ndabigukengurukiye Mukamana yacu. Turagusavye imbabazi kuko twaribagiye ko turi kumwe nawe, mbere turavuga nabi dutana ku mwikomo. Ntuduhanire ako kabi, duhangaze uduhe kurema muri urugendo rudushikana kwihangiro wewe nyene wageneye Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Mana nzima, ne waremye abarundi uduha igihugu ciza. None turagusavye Mukama wacu uturabe byiza mu ntege nke zacu, udukuremwo agatimatare, uduha umutima mushasha uhuye n'iki gihe tugezemwo. Kura muri iki gihugu cawe umutima w'intashima, tubone aho wadukuye naho tugejeje, tubashe kwizigira kimbere watugeneye ari heza cane. Twihetse kuri Bikira Mariya, twumvire Mukama Yesu. Mana muvyeyi wacu, turasubiye kuguhereza imigambi y'igihugu cawe. Ni wewe waduhaye umuco wawe ngo turongore mu kubona iyo tuja n'ingene twohashika. Ariko kandi Mukama, waratubwiye mu gitabo c'amategeko uti nimwumvira vy'ukuri amategeko yanje ndabategetse uyu munsi, mu gukunda Umukama Imana yanyu no kumukorera n'umutima wanyu wose n'umushaha wanyu wose, nzobaha imvura mu gihe cayo, imvura y'agatasi, imvura y'urushana. Uzokwimbura ingano zawe, umuvinyu wawe mushasha n'amavuta mashasha yawe. Nzomeza mu murima ubwatsi bw'ibitungwa vyawe, kandi nawe uzofungura uhage. None Mukama Mana yacu, duha umutima w'ubugamburutsi, dukurikire inzira zawe. Turabe byiza kuva uyu munsi, utwugurura umuzirikanyi, tubone ko imbere watugeneye ari heza. Mukama, wewe nyene niwe wivugiye uti hahiriwe uwo wese yubaha Umukama kandi akagendera mu nzira ziwe, kuko azotungwa n'ibivuye mu maboko yiwe, azohigwa kandi azororanirwa. Turagukengurukiye ko wahezagiye ibikorwa vy'amaboko yacu uyu mwaka, kandi turakwishikanye ko ni wewe musa duhanze amaso. Turagushikirije imigambi yacu tujana mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Yakirese Mana nzima, uyihezagire, ndetse n'ico tutabona gikenewe ukitwongerereze. Duha ingoga zo gukora kandi tuguma mu nzira zawe,
kugira ngo ntiducike inkokora. Twugurura amaso tubone ivyihishije tutabona, uduhe ubuhinga bwo kubihingura kugira igihugu cacu kibe koko igihugu c'amata n'ubuki nk'uko wabidusezeraniye. Twihetse kuri Bikira Mariya n'umwana wawe Yezu Kristu turabigusavye Mukama.